Hello mwese mukurikirana Keza TV. Kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 ukwezi wa 3 2022 ibihugu bizoserukira Afrika mu gikombe cy'isi yose byaramenyekanye. Byose byari bimaze kuja muri ico gikombe. Cameroon. Izi ntare za Cameroon benshi bibaza ko byarangiye nyuma yo gutsindwa iwabo na Algeria mu rukino rwa mbere gitsindo kimwe ku busa. Muri Algeria Cameroon yarayitsinze itsindo 2-1. Rigobert Song n'abakinyi biwe bakazoba bari mu gikombe cy'isi yose ku ncuro igira 8 naho mu 2018 mu gikombe giheruka batagiye muri ico gikombe ari ya mu Burusiya. Ghana, igihugu batazira ngo ni Brazil yo muri Afrika, kizokwitaba mondial cyangwa igikombe cy'isi yose ubwa kane kuva mu 2006, 2010, 2014. Biri ico gihugu kimaze kwikurikiranya kenshi kija mu gikombe cy'isi yose uravye imyaka ikurikirana. Ku munsi w'ejo bakoye mu gihugu ca Nigeria, igihugu kimaze kwitaba igikombe cy'isi yose incuro 6 zose. Maroc, inyuma yo gutsinda bikomeye Kongo iharanira demokrasi, Maroc yaciye ironka uburenganzira bwo kwitaba igikombe cy'isi yose ku ncuro igira 6, mbere n'umumenyereza wabo mu gihato kugwa Vaid Hailozic akazogenda muri ico gikombe cy'isi yose ku ncuro yiwe ya 4. Tunisia, nyuma yo gukuramwo Mali, Tunisia yaciye ironka uburenganzira bwo kwitaba igikombe cy'isi yose incuro igira 6. Bakaba baheruka no mu gikombe cy'isi yose ari ya mu Burusiya mu 2018. Senegal, amezi 2 gusa itwaye igikombe cy'imigwi nserukira bihugu bya Afrika. Senegal yarayironse itike yo mu gikombe cy'isi yose incuro igira 3 kuva ico gikombe gitanguye. Ubwa mbere bagiye mu 2002 bacamara imyaka myinshi batagigiyemwo uko basuye kujya mu 2018 hariya mu gihugu cy'u Burusiya. Bakaba rero bakuyemwo Misiri ya Mohamed Salah, igihugu kitigeze corerwa muri uno mwaka gikina n'igihugu ca Senegal kuko babakuyemo incuro 2 zose muri za penalty. Naho Misiri itazoja muri ico gikombe cy'isi yose, iguma ari ico gihugu ca mbere ca Afrika kitavye izo nkino hari mu mwaka wa 1934. Ni ikihe gihugu hamahirwe gushika kure mu bihugu bya Afrika?